mu mwongera amashi uyu mwana murabona ko ari inkingi vy'ukuri ariko arakezwa na nyaniteka umukuru w'igihugu mu mwongera amashi cyane. Amubwiye ngo congratulations. Ubu wa mbere mu ndirimbo n'intambo Irutimana Diane manota 79 n'ibice 8. Dusome abariko baraza tube turasoma abakuri ingene bakurikiranye mu kuvuga amazina. Wa kabiri mu kwivuga amazina ni Bahayimana Jean de Dieu. Bahayimana Jean de Dieu. Okay. Irutimana Diane. 3. Fata. Munyarutse. Bahiganwe mu gutwenza babe hagufi. Uwa mbere ndi kumwe nayo Egide yegere hafi. Ya ariko yegere, begegere. Murakoze. Ndi kumwe nayo Egide yarose amanota 79 n'ibice 8 mu gutwenza abantu. Mudukino wabaye wa mbere yegere hafi Irankunda Confidence. Amanota 77 n'ibice 2. Irankunda Confidence. Tumukomera amashi. Uwa mbere mu gucapa azanane n'igicapo ciwe abaregera hafi Nduwimana Jean Bosco. Nduwimana Jean Bosco ahitane igicapo ciwe. Anyaruke Nduwimana Jean Bosco n'igicapo ciwe. Amashi menshi cyane. Amashi menshi cyane kuri Jean Bosco. Kuri umugoroba nta kindi cyatuzanye atari kunezeranwa namwe muri akanyamuneza kariko karerekana ikiri ku mutima w'abarundi. Turahimbawe cyane tubonye ko abarundi bamaze gushira mu muzirikanyi wabo imbona kazoza y'u Burundi igihugu giteye imbere.
twaranezerejwe cyane no kumva ko habaye ihiganwa mu gihugu cyose kugira ngo turabe koko iryo jambo ryanyuze abarundi. None turahimbawe cyane, aco ituma nago bafata akanya shimire cyane mwebwe abarundi mukorera mu bindi bihugu, mwiyumviriye kuza gutera intege abarundi basangwa kugira ngo twese tugende twunze urunani mw'iterambere, twunze urunani twese tugana imbonakazoza y'Uburundi, igihugu giteye imbere. Nagomba nsabe mumfashe dukomera amashi izi ndongozi zo mu barundi bakorera hanze. Iki gikorwa mwatunganije n'inama mumaze iminsi murimwo ndetse n'izindi nama mwari mumaze gukora biradutera intege. Biradutera intege kuko umurundi ari kure arinze yumva yuko nawe yotera agacumu k'ubumwe, muca mwumva uri ngaha wewe abamaze gutera intambwe ya kure. Turakengurukiye rero abarundi mwese mukorera mu bindi bihugu byo hanze kuko mutibagira iwanyu. Ibi rero biradutera intege, biduha n'icigwa kuko duca tubona yuko iyo turiko turaja habona. Icambere tunezerwaho cyane nuko abarundi banezererewe aho bashitse, barahanezererewe. Nejo bundi ubu turamaze kubona ikiruta ikindi. Umuntu afise amahoro kurya babivuze n'umuhoro uramwa. Umuntu afise amahoro ariyumvira vyinshi, kuko iyo turiko turasubira inyuma turaba igituma Burundi butateye imbere, ingorane bwaciyemwo dusanga vyose vyavuye ku kubura amahoro. Abarundi barara ntibuca, ntiwashobora kwiyumvira imigambi ya hirya y'ejo mu gihe n'ubu nyene n'iri joro udashobora kuribamwo. Murazi ko hari harajindi imigani bavuga ngo amaraso y'umugabo nayamuraye mu nda. Umuntu akubwiye ivya hirya y'ejo ntiwamwumviriza. Muga kubera dufise amahoro, raba ingene ubu twiyumvira ejo. Emwe ndazi neza yuko uwo hirahira uba akadusubiza inyuma kugira duhungabaniriza amahoro, sinzi ko yoronka haca, ntiyoronka haca, kuko turamaze kubona iciza c'amahoro. Niwo mutahe ukomeye cyane. Umaze kuronka amahoro urikina amatavu, urakora ivyo ushaka bigakunda, atamutima uri mu mutwe, uriyumvira bigakunda, kuko nta kindi kiba kiguhagaritse umutima. Iyi mbonakazoza twaba turonka umwanya wo kuguma tubisubiramwo. Si imbonakazoza y'umukuru w'igihugu, ni imbonakazoza y'igihugu c'Uburundi, abubu n'abazoza. Nico gituma tunezerejwe no kumva ko ubu batakivuga ngo imbonakazoza y'umukuru w'igihugu, ni imbonakazoza yacu. Kugira ngo ugire imbonakazoza nabo basigaye inyuma batarabona iyo baja. Imbonakazoza ihera kuri wewe nyene muntu, wewe Murundi. Iyi mbonakazoza ihera kuri wewe nyene. Ubwo wewe urabona ingene uzoba umeze mu myaka iza, urahabona. Niba utarabibona reka ndaguhe umuryango ucamwo. Baza wimvire ico waremewe. Aha kuri iyi si Imana yakuremeye iki? Waremewe iki? Waremwe kugira ngo umere nk'impene? Waremwe ube nk'inkoko? Kubera iki yakuremye uri umuntu, umuntu aciye ubwenge, umuntu afise ububangutsi, afise inkomezi. Maze kumenya ico waremewe, ucuvuga uti iyi si uko Imana yayinshize ko siko nzoyiva komeze. Ucutangura kuraba ico Imana yakuremeye, uraba impano yaguhaye uti iyi mpano ntegereza kwikoresha kugira ngo ngire ubuzima mbu umuntu akwiye. Umwe wese ngaha arafise impano, nta numwe ariho ngo abeshweho n'uwundi, ariho kugira ngo twese duteranye impano zacu zose zitubere kimwe. Umwe wese arafise impano yiwe, ingabirane Imana yamuhaye.
nico gituma uyikoresha kugira ube wa muntu Imana yashatse ko aba kw'isi. Rero umaze kuhabona, icambere nuko wiyemera ko hashoboye kuhashika. Uriyemera, ukemera ko bishoboka. Utemera ko bishoboka, ntibishoboka. Uravyemera, hamuvyemeye ugaheza ukarondera inzira ijayo. Aho ni ku muntu. Mbega uno munsi wewe wamaze kumenya ico Imana yakuremeye ikakurema ufise ubwenge. Uramaze kumenya yuko udakwiye kugaburirwa nk'inka mu ruhongore, ukwiye ahubwo kumenya ko nawe ushobora kwitunga ugatunga n'abandi. Wamaze kuvyemera ko bishoboka, rondera inzira rero ijayo. Umaze kuhabona, ucuzana iyo mpano yawe, nanje zani yanje, n'undi azani yiwe, duteranye, ariho duca dusenyera ku mugozi umwe. Abantu bari mu gihugu bamera kujya kumuzinga w'inzuki. Inzuki ziba mu muzinga, rumwe rwose rusohoka rugiye kurondera, rurondera ruzana, urundi rurondera ruzana, urundi rurondera ruzana. Impera n'imperuka tugasanga umuzinga wuzuye ubuki. No mu Burundi rero ntimurondere ngo nikindi, nuguteranya twese tugasenyera kuri uwo mugozi umwe, umwe akazana uwundi akazana uwundi akazana, hanyuma twese tugashira hamwe uwo mwimbu. None ko turabarundi, kubera iki ivyo tutarabishikako? Kubera iki tutarabishikako? Ntitwari bwirimbure. Ndibuka igihe twavuga imbona kazoza, tuvuga mu 2025, baratweretse iyo ndoto yuko Burundi butegeza kuba buteye imbere. Biha mu 2025, jewe ntanze intahe yiwanje, barabidusiguriye biranka ko vyinjira muri jewe. Abo twari kumwe barabizi, je navuze nti mu 2025 nta Burundi buzabumeze uko. Bose baratangara. Kugira imbona kazoza nuko wabonye umurindi uriko. Ico gihe navuze nti nimubanze munyereke umurindi abarundi bariko, duce duharura, duce turaba umwaka bazabashitse kuri ivyo bintu. Umuntu yicaye yoshika kumbona kazoza gute? Wicaye birizana, birarondegwa, birarondegwa. Iyo turiko turaga imisi yose dutangura kunegura inyifato twari dufise muri iyo myaka iheze, kandi n'ubu haracari abagifise iyo nyifato. Aho usanga hariho umuntu yasomye nabi muri Bibiliya. Nivyo mpora mvuga nti ngira ngo abarundi aho haheze twari twasomye nabi, ngo nimusabe muzoronka. Matayo 7. Ngo nimusabe muzoronka. Twese ruca turicara ngo tuzoza turasaba ngo kandi tuzoronka. Mbego waguha wewe abikuye he? Ariko hari uwundi murongo wari mwiza wavuga uti gutanga bisumba guhabwa. None wotanga ivyo utagira, ivyo ugira utanga ubikura hehe? Biva mu gikorwa. Hariho imirongo yatumuragaritse ngo umuntu ntatungwa n'indya gusa, ngo urapfa kwiyicarira watungwa n'ijambo rivuye mu kanwa k'Imana. Ninde yabikubariye? Iyo yari ingendo mbi yatumye tuhahombera. Mugabo bateye imbere bo batavuga bati udakoze no kurya nturye. Uwo murongo barawugenderako, udakoze no kurya nturye. Gutanga bisumba guhabwa. Ntegereza kurondera ivyo ntanga. Ivyo rero vyaratumugaritse. Tumva yuko dushaka gutungwa n'ivyo dusavye, mu gihe abarundi bakera bo bari bazi ko amazi masabano atamara imvyiro, agatirano kaza imvura ihise. Aho kugira tuti natwe tugira ivy'iwacu, duca tuguma dusamara. Hariho ibindi n'ubu bigisamaza abantu. Naryohewe cyane numvise yuko bariko bigisha imbona kazoza mu nkuru, kuko uyu muntu aguteye inkuru ntuyibagira. Amarigara ari mu bintu vyatumye tudatera imbere.
kwama turi mu marigara twicaye. Amarigara icavamwo avamwo inkwezi y'akarongo, amarigara avamwo ubumaraya, amarigara avamwo akaboregwe, kunywa ibiyayuramutwe. Bari kwirigara bariko banywa urumogi. Abanywe urumogi rero urabona ubwenge buragenda, akizunguzungu kikamufata gushika hatahigira ubwenge. Batangura kwivuga amazina ngo vuta ndikuvute muvuta isiwe mujinga. Ngo unisaidie nirogote gari kuyarara. Imvira kubwira urumogi unisaidie nirogote gari kuyarara. Bicaye kwirigara mu rumogi nirumufashe ashobore gutora imodoka kuyarara. Akicara inzara urazwa nyo rumogi nawe inzara nayikiza kuko niho baca abana basuma. Ngwire mirima yote gw'igihugu ugari. Ngwitanganyika igeuke supu. Haiwezekane. Amarigara ni mabi. Bane ba mama marigara ni mabi. Irigara rishaka kukubwira uri kunywa urumogi. Ngwijya misozi gwe muri Bujumbura gaha. Ngwiciba ngwirobe ry'ubugari. Ngo tagakibe supu. Ivyo birabaho. Ngo nisaidie nirogote gari kuyarara. Ivyo nivyo vyatumye tudatera imbere. Nimurabe kuva dukwe amaboko mu mpuzu tukemera iyo tuja tugafata urugendo akanya gatoyi konyene. Muramaze kubona yuko urugendo ubu rufadika. Icambere turamaze kubona ivyamwa vy'Uburundi buteye imbere, turamaze kubikabakaba, turamaze kubona ko yukoze atawuri marimaho yarimye. Uno munsi ni cigwa tumaze kuronka. Turi ku rugendo rero. Ku rugendo uremera yuko atawurya ica atabiri yakuya. Abarundi dufise ikimenyetso c'ubutwari c'intare. Dutegereza kwigana intare. Intare ntigibiboze. Intare igikintu yifatiye yonyene ntibayiha. Iyo nyene itegereza kwihigira. Intare ntiyigera irya naho ibayisha igikoko inyama yamaze kubora ntiyirya. Ifitisi nizo zirya inyama. No kwama twinagura. Intare kiya kimenyetso cyo kwama irya bishasha bitagashe no kwinagura kugira ugumurondera ku munsi. Nta kurya ibigashe. Kurondera. Intare kajana karorero gakomeye. Kwinagura. Kirazira ko twebwe abarundi tugenda twikoreye umuzigo wakahise. Nihaba kera twari binebwe kirazira yuko no munsi uwo muzigo wakahise utugendako twe turya bishasha. Dukeneye ukereye Burundi bushasha tubwubake tugende twese turi kumwe kandi turi kumwe twese birashoboka. Nico gituma dutegereza kwiyubura tukaba abandi barundi ntitube wa murundi wa kera. Tuba umurundi wubu yemera yuko